tumaze 2 ans tutari kumwe. Gaël uwo kubwira ngo ibihe vya mbere bibi umuntu ashaka kubamo no mwanya kugira umuntu rero munavana umwe afata aba yiwunda hiwe benshi baravuga ati bihera mu majambo bikaja mu migere we vyashikuka kubitwa umuntu twari dukorana zinduka nibaza yuko baramuzi n'ikigingi aranzi numva ashaka kubona nje navuga nje ndi mu mose cyangwa nje ngize gute bati hariho ukarira bien waje kuri micro ni umuntu bamukundanye mutarabana mu rugo iyo couple bashoboye guhompa cyangwa bavanye kesha ari usanga umuntu yabaye déprimé nkeswe rero wewe wari uvuye mu rugo ndakene kumenya eske wewe washoboye kubijera gute wabaragiye guconsulta umu psychologue cyangwa naho wabibaye mu gute buryo ubuzima bwiza hanze buhera indani mu nzu nama nabwiye abagenzi buriya ni bagira umugabo akugora cyangwa kagira umugore akugora urumva kuko akenshi bakunda kuvuga ngo abagore ngo baratugora abagabo hari habaho n'abagabo bagoye. Hello boys and girls, nizera komeze neza ko kundi ahandi ndabura ko ari juste gale kid run from our cycle black man nishoni black beno kamera mwite umusaza queen impoem idasanzwe ukabiri kumuna Babble mugati Babble hoshi ukabiri kumuna Rasta woman mugati Tech 5 mwite Akimana Kilia entertainment oyasina mwinjira mu entertainment umwuga wo kumenyesha makuru wamwise keke ndakora musakeke yamudeze just Gaël en fait ikintu cyambere nagenda kubwira umpaye bayitanda ndaguhaye 5 ncheni ukacage wagira ikiganiro na abo ni apotre mbaye nawe kumuha 5 ati umwana agiye kuzana mu vyisi yanyereza ati wa ntabyo mu vyisi titwarahavuye tugeze mu vyijuru. Hallelujah amina nizera kumeze neza keke kubaberewe sana. Merci unapendeza. Merci beaucoup mukirindi bava ngo nzobe y'ikimonge ngo yari umwigeme ngo afise inzobe nk'iyo yiwa uwo mwigeme rapfuye uwo mwigeme acariho numva ngo kera ngo yaba ari umwigeme asanga ego niko babivuga n'ubundi no mu ndirimbo nyinshi z'imvyino z'ikirundi niko bakunda kubivuga nizabo zose. Keke je ndamutse kuba tazi keke ninde bibwire ego kuba tazi keke wamaze kuvuga deja amazina yanje yose ni Akimana Kilia nkaba ndumumenyesha makuru kuri Buja FM. Abandi benshi banzi kwijwi hari abamaze kumbona hari n'abatarambona la plupart n'abatarambona benshi n'abatarambona hama ndumumenyesha makuru kuri Buja FM nkaba ndumumama w'ikibebe kimwe cyitwa Mateo cy'ikibaju cy'igihungu c'imyaka 4 nkaba novuga ikindi nkaba ntuye ngaha nyene ariko kenshi hari akantu kenshi naba nkunda kuvuga kenshi je iyo abantu bambonye bavuga ngo muri wanyu ngo baraho ngo mama ngo muri kumwe ngo ndiko bakunda kubaza kenshi nabwo ego barakomeye mugabo nti baba ngaha la plupart bazi yuko mvuka ngahe Bujumbura nivyo bazi ngo bisheza ngo ni miro heroiki hari n'abanduga nari hejuru atasiyo ngabwira oya jewe urumva ndi keke n'umwana w'umukobwa umwe yavuze mu bahungu batatu avukira mu Kirundo akurira mu Kirundo amanukira n'Ubujumbura aje kwiga amashure naje keshi namuva naje kwiga université mais non naje kwiga seconde ariko ndabandaniza ko so ndaguma ngaha rero umuji kurazi ko Yesu yavuze ngo tumurindire ngaha ariko keke turi ngaho nyene watuwe kuri umumenyesha makuru uri mu mama afise umwana umwe tubwire umwuga wo kumenyesha makuru n'urugo tubwire vyakujemo gutegura utangura no mwuga natanguye ntaragira mariage natanguye ndamaze imyaka itari mike avant nkitangura kubera ko icambere nambere catumye ntangura nari umuntu nkunda gutera inkuru ahantu ndi amandi kudatera inkuru muhira umva abantu bazi ko ntibashaka kunuma ko ariho ndi urumva ni no nkama ico gihe
ndamenya na Kigingi Kigingi ndamubaza ndashaka urabona Kigingi ukuntu umeze nikiravuga turaza rero ku kazi ngiye Buja FM bwa mbere ndakora emission nziza cyane en tout cas ari nziza vraiment ari ryoshe hama niho natanguriye n'abantu hashi bakunda kumbwira ati wowe ubereye kuba umunyimenyesha makuru kubera ko uraryoshe iki niho byatanguriye ba umwuga uryoshe kuri jewe warampiriye vraiment ndabiryoherwamwo kandi ndabigiramo novuga gute uraho umusitari muri zinduka ndabigiramo amasukse nyene bamenya keke ubantu ngenda uziko Gael shwa kugenda ahantu na ruguru nkavuga ijwi ryanje bakarimenya ijwi ryonyene ntavuze ngo nitwa nde nitwi nkavuga ijwi kubera ko umva batwumva ku maradiyo ntiba batubona ku mateleviziyo hama après imyaka ingahe nibaza ko ari imyaka nk'ibiri nkora canke niho naciye ngira mariage donc ngira mariage kandi urumva ko n'amasaha yiwanje ntari yoroshe yego kuko nakora mu gitondo ugize mariage umugabo akonye 5h du matin uratonze muri zinduka natonze muri zinduka urumva ndacari dufate mu misi ya mbere ya mariage ndatanze muri zinduka amasaha uciyabona abasuma urumva haheze amezi yo nashaka atari menshi cyane ndibaruka umubebe naho nyine nagumye nkora muri zinduka kuvuga ko byari ibintu bitoroshe byari ibintu bitoroshe kuvyuka nategeza kuvyuka kare nkategura ivyo nsikira umubebe après donc quand nagize congé ya 3 mois après 3 mois mva nashinsubira ku kazi ego hama nkategura ivyo bintu vy'umubebe hama nkashobora kuja ku kazi vyari vyorosha ariko comme cari gikorwa nkora nkunda niyumvamwo narumva ko aba fans banje bategeza kunyumva nkagenda nkabwira umugabo wanje wihangane nkabwira n'umubebe wanje mva nkamusigira ivyo afungura kugira ngo sisange nawe nyene yaritse bimeze uko 5h du matin umugabo akumvise ugiye ku kazi tubwire vyarakoroheye kubandanya imirimo y'urugo ntashobora utonda ayo masaha ufise n'ikibono tubwire wabibamwo gute wabitahuza umugabo gute umugabo ategeza kubimenya avuga ati utegeza kumubwira niha ukuri umukate ntashwa akabona bien sûr ugiye gukora umwana akeneye amata ifo kumufashanya kuko ivyo urabona arazana nawe ukazana mugahuriza hagati so mukagira mukafasha urugo umva yarabitahura nyene nta shwa yarafise hama ari bikorwa nyene bikenewe ko umuntu agenda koze mu gitondo twabikorera ku mwanya wavyo rugisoza twabikorera ku mwanya wavyo rukavuga ngo ubu n'umwanya wo gukora iki n'umwanya wo gukora iki and then 5h n'iminota nzoba mpagurutse nanje ngiye ku kazi tubwire biba vyoroshe uravye ubuzima wabamwe imbere yuko ushinga urugo ukora zinduka no kuzana urugo biba vyoroshe yuko umwigema zinduka kare kuja guhimiriza abantu baje ku mirimo yabo bimworohera gutunganya urugo no kurangura ivyo asabwa n'akazi ka misi yose uri mwigeme biroroshe cyane kubera ko nta nshingano nyinshi ubufise no kuvuga ubumenya ngo ndaryama sangapi ngo ndavyuka kare amasana yaryama ndaza kuvyuka ni jewe nyene ubwanje ofati ni wewe wenyene ubwawe ngo ndavyuka nje muri douche nambari nisige ngende ku kazi ariko urumva umaze kuva mu bukumi uba utangwe mu ndi buzima bushasha wamenya ngo ndavyuka ndamenya nditegura ariko avant kwitegura hari ibindi bikorwa utegereza gukora ufise abana babiri mu rugo
kandi bose barumva kandi bose barumva kabisa bose utegereza kugenda ubafashe neza ukabasiga bameze neza hama ukagenda mu kazi. Urabona ije n'urugo umwuga wawe tubwire wacu bibandanya gute tubandanyiriza inkuru labandanyije kandi byari biryoshe cyane n'ubu urabona ko nkibirimo nyene ivy'umwuga ivy'umwuga ndacaye birimwo no afite ugenda ikintu cyose gaye no kumenyera iyo utanga uvuga ngo jewe ngo ngiye gutangura akazi ngo nzotonda ngo 6h ariko naho navuka 9h cyangwa 11h uravyuka 6h ya mbere ukagwana nayo ukavyuka 6h ya kabiri ukagwana nayo ya gatatu ya kane tayari biba vyaheze umva ni hahandi biba bisigaye biri muri wewe iyo 6h niza kurinda no kugera uza kumva n'amaso yiwawe yagurutse naho uba warayirusha naho warayigize gute ariko c'est vrai ntihabura intambamye uhura nazo tanto umwana ashobora gushoha akagwara mu ijoro urashobora kurara udasinziriye je nafise n'umwana yonka cane uyandara kwera wrong ijoro ryose urumva hariho utuntu twinshi nyene tugenda ducamo iyo uri marié ufise umubebe surtout hari itiro ryo mwijoro kabisa ubugwana naryo cyane kuko ubuhura n'umwana nyene abagi bikubiza kwindi point idasanzwe keke umustar muri zinduka ashinze urugo baravuze ati turahezagiye cyane mu nyuma batangura kuvuga amajambo menshi mu makartier ngwana ngo keke yagize divorce ivyo navyo bibayemo gute abantu ikibano umuryango wiyumva gute navuga gute Gael uwo kubwira ngo ibihe vya mbere bibi umuntu ashaka kubamo no mwanya uti kubera iki kwa muri divorce bon je ndacari mi séparation na divorce ndagira kubera sinda ntiraba officiel ariko tumaze 2 ans tutari kumwe so ni bihe vya mbere ibihe vya mbere ugiramwo ibigeragezo vyinshi nibihe vya mbere witwa amazina mabi ya mbere yose abaho no nibihe vya mbere ugwana na shetani mukafightinga mubonana muri kumwe muri face à face urumva kuko ubundi mu buzima abantu baravugwa ubundi mu buzima turahura n'ibibazo ariko ukabona ko ari ibibazo bisanzwe genre bisanzwe nyene kuvuga ati okay nahuye n'ikibazo no munsi nakoze ukuntu nakivuyemo canke ariko hoho uba mu bibazo pepe vyanyuma bigoye bon jewe icambere na mbere uri ku radio utegerezwa uri wa muntu ategerezwa umva ufise tanga impanuro uri wa muntu utegerezwa kuba muvuga ibintu vyiza vyubaka igihugu vyubaka abantu vyubaka imitima y'abantu nako imitima yacu yagiye yononekara kubera ibihe usanga tugenda ducamo n'ingorane ducamo nyinshi zitandukanye so nawe uri mu ngorane ariko you have to be strong kugira ngo abakumviriza ntibacike intege utegerezwa kuba kugira inkomezi zituma abariko barakumviriza utabaca intege malgré ibibazo urimwo ariko ukagerageza kwerekana ko uri top uri bien ukajya umutima amenye kuko urabona ko twebwe deja ama emission yacu twatanga yari y'ingo menshi y'ingo abakubitwa abagira gute vyihanganire abavangwa vyihanganire urumva no nutegeze kumvikana ko kwerekana ko wowe bibayemwo hama bikagenda uko vyagenze urumva utegeze kugwana kugira ngo basi no muri 10 hazobamo 5 ziba sauvé urumva rero cari igihe kitoroshe cane hama jurumva ikindi nacu urumva maze kuva mu rugo biratangura bikagenda bukebuke ntibinyaruka kumenyekana urumva abantu baratangura urumva haratangura uwa mbere bati
uraretse ko naka byagenze ko nokora siko naka byagenze uko urumva bigatangura bigenda uko nyene buke buke. So icambere na mbere abantu twihutira kujuja twihutira ofati utaramenya ngo mbego juste gaye ngo aravuye ngo kwiradi umuntu akicumva ngo juste gaye ngo aravuye ngo kwiradi atavuga ngo juste gaye rero ngo sumuntu ngo juste gaye ngo ntiyaratonda ngo ntibamenye impamvu ushobora kuba waravuye ntibamenye ngo mbega ngo vyagenze gute twe twihutira gutanga guca imanza urumva urugo rero rugisambuka rw'abantu babiri abantu bihutira umva umuntu wese agira kote afatako hama ikindi naco gize kote ufatako ni kuko n'amaversion y'abo bantu mu rugo aza kandi tuba turi abantu babiri umwe agira version yiwe kandi sinzogira version ija contre moi nagizogira version ikorohereza inyorohereza et l'autre aussi nawe nyine tegeza kugira uko nyene. So hacajamo urumva ivyoye hama ikindi naco abantu icambere na mbere ukuntu je mbameze muri rusangi kanshi nkikora muri zinduka bahora akunda kumbwira ngo kandi ngo uranka abagabo ukandi ngo uranka abagabo wese ukuntu ngo misi yose ngo abantu ngo abagabo ngo wama ngo sinzi nkabwira ati ndabazi kazi kimwe yaba nanka abagabo mba ndi marié mbadi masimba ndi marié ro sasa rero urumva ivyo bikaca biza vyinjira muri vya bindi muri kwa gutandukana kwanje n'umushinga nawe wanje ati oya wati wone warumumviriza ku radio umva umuntu wese azana ibintu vyiwe hama hari izo version zisohoka z'umwe hama hariho uko abantu bakubona mu buzima busanzwe okekera abahonye n'ukuntu atwenga n'umusazi ukuntu avuga n'umusazi ukuntu yambara folle turamuzi twama tumubona aranywa agacupa aragira gute ati yere hama kandi ikindi naco mu buzima iyo umuntu amaze kubona ahantu abantu faiblesse yiwawe canke ahantu abantu bashobora kubona yuko hari ikintu kitafa novuga ngo ashobora kugufatira nihaca yinjirira urumva nihaca yinjirira ndicabaye igihe coroshe vraiment ndicabaye igihe coroshe kuri jewe kuko kuri radio nategerezwa kuguma ndi ferme nategerezwa kuvuga amajambo ari hama nategerezwa ntibategerezwa kubimenya kubera ko vyari bigoye cyane kubera ko uko ndiko ivyo ntegerezwa gushikiriza kuri radio hanyuma hanze urumva biba bimaze mugabo kumenyekana cyane hari amazina butangoye kwitwa hariho wakurondeye akuza atanga ati bari muri bibazo ndashaka kwinjira ariko Imana yaramfashije narumvise vyinshi kuri jewe ivyo urumva afite harabaye hundi mukeke ntazi mu majambo y'abantu nawutiyize nanje niyize nawe haragarige nkabaze ati nawe vyaciye bigenda gute iyo episode ati vyarangiye bitero urumva harabayeho uwundi mukeke ntazi pepe novuga ko n'ubu bitarahera. Urahuye urumvise ayo majambo muri bijya bihe wiyumva gute aho urenganye abo mwakora muri zinduka ku kazi wakawutse gato gura ntibisarishe wiyumva gute kumenya inkuru yawe utari witeze ko ayize? Je novuga ngo icambere na mbere kijya gitondo nazinduka cya gitondo kitoroshe cyane uvuga ngo burya wabona umuntu mumaze guhura amasaha amaze kwiterera niho je naho nabandaraye mu bibazo gael tukahura mu ma 11h 10h enfin mu masaha amaze kuba avance ikibazo cy'wanje ushobora kutabona ko mfise ikibazo ariko wa wundi muhura ariho ukivyuka ni wabona arabona arakubona bakuza arakubona fete mood uzamwo ukivyuka siyo mood uba umara umwanya uri kumwe n'abantu uri mwibarabara. So umuntu twari dukorana zinduka nibaza yuko baramuzi n'ikigingi
kigingi nibaza yuko wewe yaragiye abona uko byagiye bigenda ko byari byoroshe kubibona hakiri kare bigitangura bigishika kubera ko yarabona uko nje warakuzi keke mukorana zinduka aranzi numva yashaka kubona nje navuga nje ndi mu mose cyangwa nje ngize gute bati hariho ukarira bien waje kuri micro hari kibazo oya ofete hari gihuza sisha kurira ndi kuri micro ariko bavuga ngo amusozi y'umugabo atemba ja mu nda aho sindi umugabo ako natwe hari gihe ayiwacu atemba tutamenya ni yaje tukayandari yaciye tukahura mugabo urafise muri wewe urafise ibibazo ariko ni simpaka ubishire ku mugaragaro urumva ariko imana nagize Buja FM narose aba colleague ngirando nka abavukanye bisigura ngo narumva yuko hariho nk'umuntu ushobora kubwira ikibazo mfise kugira ngo ushobore nanje gukora akazi meze neza nivyo vyagiye bintunga hama vyaye vyoroshe kubabwira hama bategeza ntashwa ndategeza kubabwira ati ibibazo bimeze ukuye kugira ngo ushobore guhindura mood nshobore gukora kugira abeho separation haraba kutumvikana harabaho ibintu byinshi kugira umuntu rero munavana umwe afata abahiwe undi ahiwe benshi baravuga ati bihera mu majambo bikaja mu migere we vyashikuka kubitwa sinzi ko nabivugira ngambwa rikere ko nabivugira ngakuri kamera ariko ubundi ho kugira habeho separation haba habaho kutumvikana kuko sinavuzuka mu gitondo ngo ndagiye ngo sinkiri kumwe nawe atakintu na kimwe cabaye c'est vrai arabavuga ngo urukundo ngo gwaheze muga twiyo mico nta turashikira habaho ico kuko urabona umugabo n'umugore mwahuye deja mukuze harakaye vyino k'ikirundi nama nakakubwiye sinibuka ko ari ingoma ya ruhinda karire karitse mwibenga haraho rero hariho noze ivuga ngo kuja kubana ngo urataye iwanyu uragiye kubana sindaka maîtriser neza uragiye kubana n'umugabo utazi amashamba y'amazi nuko uvuga ngo nawe ushobora gutora umugore ukagenda kubana nawe utazi amashamba y'amazi rero nukuvuga ngo nimuzinanye urumva muhuye mukuze muba mwakuriye muri milieu zitandukanye abavyeyi batandukanye kuko buriya indero je nahawe siyo n'abandi bahawe environnement itandukanye urumva hama haraho naciye mu buzima haraho donc ahantu hose buriya ugiye uca ugenda hakura akantu gato gato urumva mu buzima kagenda usanga kagira nuze impact ku buzima bwawe so mumaze guhura rero mukuze uko nyene ari umugabo n'umugore mugahurira muri iyo nzu umva kandi kindi nacu ubundi tegeza kuba turi bamwe kandi tegeza guhuriza ku bintu bimwe oya ariko muri ubwo butandukane bwacu tukamenya uko duhuza iyo rero muri ubwo butandukane bwacu tutamenya uko duhuza ibintu biragorana iyo bimaze kugorana numva ni handi haca haza kutumvikana hama twabonye komite za mariage ariko nta komite ndabona iteguwe ibaho apara baza guhanura imiryango izo guhanura ya divorce komite ya divorce irabaho ati gute uri ubundi kugira uze gutandukana n'umuntu habaho umwanya wo kutumvikana twawushitse ku habaho umwanya kubumvikanisha niyo komite yagazaho wabango haraza sote haraza paha haraza marraine mugu ivyo para na marraine abantu bakivyemera gose haraza umuntu umuryango wemera haraza abavyeyi yo bakiriho haraza duma cyangwa umugenzi ko hari igihe umuntu ashobora kugurukira umugenzi ntiyugurukire famille hari igihe umuntu ashobora kugurukira amahani biwe cyangwa paha wiwe ntiyugurukire famille hari igihe umuntu ashobora kugurukira la famille sa famille gusomba abari abagenzi nabo bandi none ubango ijya komite ninjya nyene ugeze ati habaye iki raba ibintu bisubire mu buryo ijya niyo komite dumo
niyo komite ngurumva iyo komite ireshije ni abamuzi ko hari igihe imanza amareje zitegurwa zigasiba iyo komite bananiwe iyo ziteguwe zikaba iyo komite yareshije wewe komite yarananiwe no vango yananiwe kubera ko urabona ivyakurikiye ukuntu vyari bivanze birakurikiye après gushika n'ubu bimeze gute kuba wari ufise bavuga ngo aho umugabo ngo atari ngo akugi ngo imbeho ngo ica yinjira hewe fati nivyoroshe nakubwiye nivyoroshe ubu ça va faire 2 ans presque 2 ans enfin 2 ans ko zarakwiye tutari kumwe icambere wirengagije amajambo abantu bavuga kuri wowe kuko naho utambuka mu barabara hari akantu kaza kuza hari akakomantere kari bizarre kaza kuza gukora ikintu oro shaka muri bisenga ati ho ibintu birakomeye oro hama ari akantu katari keza oro uri muri iyo situation hama ikindi naco nakubwiye hariho nabandi baza kurondera batahorana kuvugisha bwaho tukiye guprofita tukiye kugira ari available oro ico nico urumva niyo ningwara nayo nyene ugwara nayo hama ikindi naco hama ikindi naco uva uba waramenyereye umushinga nahe umva yatandukanye no gusubira kuba single nabamaze niyo reko ndavuga ati ibi bintu vy'imbeho ivyo kuba single bihagarare mwinzira ya Yesu ati vuye atanguye turatari gaho kandi bihagarare ariko urumva bijyo fa du moi je navango kuri je ndahimbaho meze neza kuko nambe ibintu vyaranse seguma ndi ngwana n'ubuzima budashobotse sivyo seguma ngwana no kuguma mu bintu bidakunda c'est vrai turafise culture yacu nyene tubwiye ati niko zoba kwagira gute ko twama niko batwigishije ariko monde sigezemo juste Gaël kuko kera iyo bavuga ngo niko zubakwa umugabo yaravyuka akagusigira ivyo gufungura akagoha ibintu byose ukaguma mu nzu ashatse kudida ashatse akwica kugira gute wagumaho ariko ubu twese tuvyuka turi babandi ugati tugiye gushakira urugo tugiye kugira gute je sinzovyuka muyanaraye nabi ndumugabo ngo ngiye gushakira urugo sinzovyuka muyanaraye nabi ndumugore ngo ngiye gushakira urugo urumva hategezwa kubaho kumvikana muri urwo rugo kugira ngo ndusho guhuriza hamwe namaje hari ivyo ndiko ndakora bigende neza hama ikindi naco tomo twavuze ngo ibintu vyose burya ubuzima bwiza hanze buhera indani mu nzu nama nabwiye abagenzi buriya niba ugira umugabo akugora cyangwa ukagira umugore akugora urumva kuko akenshi bakunda kuvuga ngo abagore ngo baratugora abagabo hari habaho n'abagabo bagoye habaho n'abagore bagoye nibagira umugabo agoye shakura umugore uri novuga ngo umuntu ariko arakora ibintu bimeze gute hazabaho intambamye mu kazi kiwawe ubwo mugende ubona akazi kawe gasubira inyuma ni waba uri umugabo ukagira umugore agoye uzobona akazi kawe gasubira inyuma buriya ikintu ca mbere ibintu vyose bihera hehe mu rugo ukagira urugo rwiza ukagira umwumvikano mu rugo n'uwo mubakanye muratera imbere abantu bose bakavuga ati nibikunda bajya abantu ko tubazi bari hasi baduze hehe kubera ko ujya mwumvikano wanyu niwo mugisha wanyu kuko amahera ntiyinjira ahantu hari ingorane uravye ibintu waciyemo usanzwe ukora kwisamiriza Buja FM hari ama emission thématique abahari ku mateme mukorera ko est-ce que avec l'expérience umaze kubamo que tu as déjà vécu hari cyo ukora kugira ngo mu biganira abantu bakumviriza ushobore kuba hafi abantu ko araca mu izi ngorane canke naho ubandanye baherekeza kugira ngo bahanahana ivyiyumviro na cyane ko basimbo aha wasimba ego cyane hari ibiganiro vyinshi dukora hama hari n'igihe uhura n'umuntu akakubwira warafashije cyo kazomva umuntu aguhamagaye mfise ikibazo kiniki woshaka kumfasha kunuku gasanga gihoye n'ikibazo ciwawe ariko nuza kumubwira ngo tegezagira uko niragize oya ubaza kubwira mu mizi ico kibazo ciwe so ukamenya ukugenda uramohyonta
Ujiribaza yuko narafashije abantu benshi harabambwira merci harabampamagara bakambwira ati imeze ukuntu urashaka kumfasha ukuntu mwumva ko ndi fier yiwanje kuko hari gihe umugani wa padiri ngo muraraba ivyo nkora ngo murumviriza ivyo mvuga ngo ntimuze muraba ivyo nkora en fait jewe bishobora kuba vyarananiye ariko ku mpanuro ziwanje aho nshobora kugeza nkashobora gutuma uwundi ashobora kuva muri ivyo bibazo vyiwe so ku ma emission dukora kuri radio nukuri ndumva yuko hariho amatemonyage menshi umuntu ashobora kuvuga ati ahaye narashoboye kuva nkahagera aha cyangwa umuntu agatelefona ku radio akavuga jewe ndi mu bibazo ugasanga bisamblable n'ivyo wawe canke presque mugabo ukamuha impanuro yubaka apana yo gusambura kuko urazi ko tuba turi ku radio kugira ntidusambure tuba turi ku radio kugira kubaki biri kubiza ku yindi point idasanzwe ndabura ko turi mu kibanza ciza TMC Sport Bar Resto turi muri TMC Sport Bar Resto kibanza ciza gisa neza ushobora kuza ugafata ibinyobwa n'ivyo gufungura kurajya akayaga attention kuko iyaga Tanganyika Tanganyika uyibona ha hejuru ntibibaze kuri rake rugwegura oya Tanganyika urumva unyuiraba ukafungura iraba kiraza kuvuga ngo kujya kugira zikumva sikirundi kenshi na kenshi niyo umuntu bamukundanye mutarabana mu rugo iyo couple bashoboye guhompa cyangwa bavanye kenshi ari usanga umuntu yabaye deprimé ugasanga inyifato yiwe yahindutse ingene asigaye yakira ibintu ingene asigaye yifata mu bantu nkeswe rero wewe wari uvuye mu rugo ndakere kumenya eske wewe washoboye kubijera gute wabaragiye guconsulta umu psychologue cyangwa naho wabibaye mu gute elele aho ni hahandi nashovuga ngo ele jewe na psychologue nagiye guconsulta mugana ngenda kubiye ko vyaragize ntuze vyara sama marqueur sama vyagize impact ku buzima bw'iwanje iyo depression uva ko nshaka nayiciyemo normal hama depression normalement ziri kwinshi nabara kubwiye ziri kwinshi kuko hari gihe umuntu adeprima akiyuganira mu cumba hari umuntu adeprima akaja muri sport wabagize na depression nziza cyane hari umuntu adeprima ibiyaga kubita ivyuma akakubita ibintu byose akiruka ibare kagwa bati nane uwo musazi uri kubohora iki hari umuntu adeprima akagira refuge mu nzoga hari umuntu adeprima akagira refuge mu bintu byinshi bitandukanye mu yerura mutwe byinshi bitandukanye mu bindi bintu byinshi bitandukanye so Novango na psychologue nagiye consulta ariko j'ai déprimé kubera ko nari mpinduye ubuzima kandi ibintu vyagihuti novango siniteguriye so ndafise nanje ko depression yanje yagenze ndashaka sinzi ko navuga no kwijira cyane aho naguye ariko nararondeye ikintu gishobora kunyibagiza ivyo bintu cyambe gishobora kunyibagiza aho mvuye utegeze konde ikintu kikwibagiza aho uvuye kikakwibagiza uwo muvanye kinakana kwibagiza nibiko biravuga around you donc ibiko bavuga impande zi ahantu hose urumva nukuvuga ngo naragerageje nagize n'abagenzi banashaka bashasha nagize abagenzi bashasha benshi ninjira mu bagenzi benshi batandukanye ngerageza kuva mu nzu kuko navye nkiyuganira mu nzu hoho bizoba bibaye pire so ndavuga reka nsohoke mve mu nzu nje mu bandi comme ça bizogenda biramvamo buke buke bon navuga ko vyarafashije uwo mwanya ariko rero buriya hari ikintu namavuga iyo wihofije mu kintu kugira ico kintu zose kukivamwo ça prend du temps hama kandi kiri naco biragoye uwo mwanya bizofata n'ukugora kwavyo ukugora kwavyo niko kuzotuma bifata umwanya munini so
nari refugee mu bagenzi muri mood ya je m'en fous hama mood ya je m'en fous hari gihe iréussisse cyangwa ntiréussisse mugabo kuri je nova ko ego biriko biza Saris biriko biza kwindi poem idasanzwe keke utubwiye ikintu gikomeye cyane ndakeneye kenshi take tugiye kuraba imyaka ya kera n'iyubu ubu dushika tubona hari mariage menshi cyane nibaza ko asumba kera sinzi ko ari abantu twagwiri ako vyongega cyaba ama divorce menshi gusumba ya kera nyene benshi bakavuga ati kenshi na kenshi ngira biva yuko kera kuresha umuntu waramuresha mu kugira copinage fiançailles imyaka 3 amamugira mariage n'imiryango izaramenyanye atari kubu ni ibintu amezi 2-3 umwaka ugazobona ngo mariage kubavuga ko ari ico canzo cha divorce ko bivuga kwiki ikintu cambe no vuga divorce zihari ubu nibaza ko shetani yaduze yavuye mu kuzimira dugija kwisi ubu shetani ikikorera ngaha oh mon dieu shetani ikikorera kwisi kubera ko nushobora gusigura divorce zihari uzi ko ushobora kuvyuka mu gitondo ukazumva umupapa w'abana bafise 18 ans 20 ans ngo ndadivorce ngo je ngo birasa ko mvana n'umugabo ngo mvana n'umugabo umuntu afise abana mungana gaher kumva aragize divorce novuga ngo shetani yaraduze divorce zihari sinovuga ngo ni kubera ko ibihe vyahindutse cyane c'est vrai byarahindutse ariko na shetani nawe yaragwirije umurindi hamiki naco ubwa mbere na mbere ntavuga ivyo ndabanza kuvuga ijambo rimwe hamiki naco abajone la plupart y'abajone bashi bashaka kurongora no kugira gute bose ko yumvira ngo je sishaka kurongora ngo kubera ngo ko ama divorce menshi no urugo rwa keke sigo ruzoba ugwa Kelly cyangwa gwa Diane hari hirya ataragira mariage kuko jewe urugo rwanje ratandukanye n'ugundi muntu wese ko je nawe uwo muntu atandukanye n'umugabo wo muntu atandukanye n'umugabo wanje urumva namavuga abantu abajone tant que wumva umuntu mukunda nawe akagukunda allez-y ni milance muvuga ati turagiye mariage urugo rwanje rashaka kurayisisa nisiga ko mwese mutegezo ya divorce nko n'abandi yakazikira so hamikiri naco nova kera baragira ibibazo mu rugo bakavyihanganira bakabigumamwo kubera ko umuvyeyi yakubwiye ati ewe genda wubake aro ukubitwa urimire yari n'abagabo bakubitwa kandi ngumugora kubiswa arabivuga ariko umugabo akubiswe ntavyo avuga ariko hari association y'abagabo bakubitwa hariyo association y'abagabo bakubitwa mugurazi intara ya mbere twasanze irimo abagabo bakubitwa la fois passée naravye nzeya bilan bayita bilan buri y'abantu bakubitwa abagabo bakubitwa ko yasise abagabo bakubitwa ahantu hambere nasanze abagabo bakubitwa ni mu ntara ya Kayanza kandi twasanze abagabo bakubitwa barikagwa bagatota urumva baratinya kubivuga muga twebwe abagore bavuga ati no birase ndapfuye ega no gusigwa officier association yitwa amama ngo association des maris maltraités arakubitwa igiti barikagwa bagatota isusu bigatota kandi gacaje mu bandi bagabo akanywa ngo je ndakubita umugore n'umuzi niba ndakubwira ngo jewe ngumvuze waca numa ageze mu nzu ahera ku muryango afukanye gushika mu nzu hari umuntu yambwiye ngo umugabo akubita umugore ngo ni imbwa ngo umugore nawe akubita umugabo ngo bakubise imbwa herega nivyo kuko normal batwe n'abagore turi sasa ko turi abantu bari vulnerable udashobora gukora ko turi abantu bameze ngwe ariko urumva iyo umugabo nawe akubiswe uvuga ati nijoga urumva sasa rero novuga ngo urugo normalement nuko abantu babiri iyo rero uretse ko nkunda kwibagira sunyuze ikibazo wena ko mvuga ati gucereke divorce divorce umugituma ama divorce menshi akaraba hari ibintu vyinshi nakivuze mugara hari ibintu vyinshi bituma ama divorce soit hari fiançailles ubu tugusigaye twumva abantu bagira 3 mois ya fiançailles ngo mariage kubera ko muhira barantumye umugore kubera ko nanje imyaka iranjanye ndumukobwa j'ai 30 ans yaje maze gushana 30 n'umukobwa biragoye nabaje kozagoga ati 30 ati hello mumeze gute sans mariage
mumeze gute mumeze neza biragoye 30 uri umukobwa so utaragira mariage uri muhiri wanyu ukabona wawe atanga bati ni kibazo hama umuhungu nawe iwabo urafise amahera urakora kuko kutagira mariage acahura na wa mukobwa acahura na wa mukobwa nawe nyina kire mariage cyangwa akacahura akacagenda akarondera umubebe agaheza ishuri nawe ntaraja muri ville akacagenda akagira mariage cyangwa akacagenda kurondera undi umwana akamushusha selon y'uburyo afise nikagavuga ati ngo tukire mariage umwana utangura kumwereka avuye mu ishure umwana wavuye mu ishure avuga ati je nahora muhiri wacu nta 18h yagiye ku mugabo nzoca mba libre cyo ntangura gutaho amasaha ashake ko niki urumva ukacumukura mu nzu ukacumutwara ugo ruzokubakwa gute rushaka kubakwa nibikunda hama hari indi ntambamye ikunze kuba hari abakobwa banshi hari n'abakobwa bagenda ku bagabo bavuga ati ujye mugabo wanje arafise cash wagere ugasanga nul il n'a rien you have to work kugira ngo umuryango nawe nyene the same hama ni irashobora kuba intambamyi ituma urugo rusambuka hama hariho igihe umugabo wonyine nawe nyine ubwo ashobora kwereka yuko ibintu byose bizogenda neza sasa rero iyo kenshi muracokoza abagore ako kantu genda agace ko gato muracokoza abagore bari mariye canke batari mariye none ndakwazi kazi ufite umugabo normalement abagabo sindatora ukuntu umupanzi abagabo barakunda ibintu bishasha bakunda ibintu vyiza bakunda ibintu bishasha naho bafise vyiza mu rugo bishasha naho bari bibi bwabyo bishasha sese rero muramvuga iyo umugabo ari mu rugo ntacumuburana kuko ndazi ko hariho abagore benshi babayeho kubera abagabo babo ajya akaryama kubera umugabo yambara akagenda kubera umugabo namwe umugabo agukoreye ibyo byose dukuyemo violence physically agukubita agira gute ivyo franchement moi je tolère pas ariko muri monde tugezemwo ntuzobuza umugabo kuguma ntuzobuza umugabo kugenda so hari igihe mpanda bacokoza mvuga ati je mfise nk'umugabo en vrai umugabo wampa tout iki ati naho bambwira ati keke ati umugabo wawe aticaranye n'imome ati muri kajaga namaraga nje mu gatumba noca mindo haja mu rumonge kubera kwekija kumuraba kandi kizira kandi cyo karamfasha so bisigura ko keke umugabo niyo muvanga mu havyo sitakibazo none urashika mu rugo ndakubona uratashe igare no kuva ngatanica guhaye hari kuva ngataca guhaye hari ugukubita ataca guhaye hari ukugorera amagafi yose atakina kimakumariye hari ukikumariye sivyo wa undi hagera nigiye kwamwita papa abagore bacibuye ngahaye amita mon mari mon papa mon tout tu vois so jina mvuga ikintu kimwe buriya ubugenda uraba mu buzima kuko ubu tugeze muri monde ya profit uraraba ngo mbega uyu amariye iki ndamumariye iki ngo nama divorce kenshi arategwa n'ivyo kuko nambo umugabo avuga ati jewe abagabo kenshi bakunda kuvuga ati je namuhaye byose none kwerekanye iruka inyuma hari kibazo rero abagore nabaje avuga ati ndamiruka inyuma ukamusanga aho yicaye ukamutuka wamusanga nabo bakorana ukamutuka wamusanga n'umuryango utazi ukamutuka wamusanga n'uwo bari kumwe naho nyeje usanga n'umuhabara ukamutuka uwo mugabo azoreka kukuvana nawe gute bisigura ko keke mu rugo yabaye mwe tanarimo yigeze atuka umugabo mu bantu sinumva n'impamvu nayo kumutuka mu bantu kandi sinumva impamvu nayo kumuhamagara 21h 22h ngo taha ngo gira gute ngo by'abagore bagira kugira j'ai connu la jeunesse narasohotse naragize twashobora ko dushobora kunywa kanyuma aho twiyumve ko dushobora ko dufite n'icyo dukoresha ati akanyuma ndiko shaka kanywa n'inyuma ya Bujumbura kubera ko impaguruka muhira nkaza gutuka yo bari kumwe n'uwo basohokana wayi impaguruka nkava mu nzi wanje
yashizemo umugabo wanje narasinye naragize gute nkaza kumutukira mu bantu nkaza kumbwira ngo abagore bashisone ukaza kumutukira mu bantu ukamubwira ngo taha ngo gira gute ngo umuntu ugakubita umuntu ugasubira ukagira gute kubera kinza kubikora ko kinza kuguteza rubanda kuguteza isoni mu bantu nico cyonyine kirashaka gutuma umugabo uramurindira agataha buriya je nagiye mbona ikintu kimwe umugabo iyo yakoze nikosa abonye n'ubwiwe uramureka wowe uramuraba gusa akaza ukamuvugisha neza arakubwira ibintu vyose uko vyagenze atari njambo nayo mu majisha urumva akwabo yo kuja gutera gwaserera kuba itera gwaserera urimara maji nta gaciro ba wihesheje ifo kuba ahantu ukavuga ati je ndi keke je nkunda ashaka kuvuga ati je ndi keke naho nabangendana n'umuntu ari kumwe n'umukobwa je m'en fous ko kiwe nawe nyene ndashaka kwimvira ko hari umuntu ashaka kuza kundondera ashaka kuvuga ati ujye mugore wanje ko atekereje ko numwe nawe ashaka hindukira akakuraho karata kicuki canje naco gute ko gitekereje ifuda muri umenya kwihesha agaciro imbere yiwe nawe nyina akaguha agaciro kuko tonke uza kumutukira mu bantu umutelefone anytime tagira gute nta gaciro uzoba wihesheje kuko wihesha agaciro akavuga ati umugore ndamutinya kubera iki watekereje hari ikintu kitagenda neza kitagenda neza naho kiba gihari canke kidahari aguma cimvira akavuga ati ndibwe so ivyo byose biratuma ama divorce aba n'abagabo entre autres vice versa hari n'abagabo bameze uko uri he wagize iki kubera kumeze uko kubera ndi ngaha oya kweki nusoko no musi nuja muhiri wanyu ntugire uko no en fait ikintu cyose urugo nabonye cyambere na mbere communication mukumvikana mukavugana ibintu mukabishira ngaha hama ikintu ni confiance ntushobora kubana n'umuntu utamufitiye confiance idahari mu rugo hatariyo communication confiance urugo rurasamuka tushiramo nakakandi nakubwiye kubabarirana normalement kubabarirana bitegezwa kwama niyo mpamvu jina mambwira abantu ni vyiza ko umwana wawe umwana wanje akura ndamigisha sorry pakosa pardon kuvuga merci muzima uziko merci shaka gutuma urugo rwaho kana merci yonyene iyo utayivuze cyangwa wayivuze iyo utayivuze uziko ashaka kuba intandaro y'urugo ruvana kubera pardon naco namukorera muga ntigera avuga merci mu buzima ugasanga conflit ahereye yamankorera amakosa muga ntazi kuvuga pardon kandi kintu naco tumenye ngo pardon abantu tuyisaba ukutandukanye hari umuntu mu buzima bwe watazi kuvuga ngo pardon mu ijambo pardon atazuba sorry mu buzima bwiwe hari umuntu azi ko gusaba pardon ndaza kugenda ndamugurira igitenge ndaza kugenda ndamutekere ndaza kugenda ngira iyo ni pardon yiwe ivya bintu ni communication utegeza kumenya ngo umugabo wanje asaba pardon gute umugore wanje asaba pardon gute mbega umugabo wanje ashima gute ni communication keke ni keke kintu cyari gikenewe tutova nga tutavuze ikintu cyambere cyari gikenewe ikintu cyambere cyari gikenewe nuko bazi kubabwira yuko ubu muyaga muko murabona yego turi ngaha kuri TMC ni kuri TMC Sport Bar Resto akabari keza cyane Tanganyika twe kutuyibona hariya nuko iri nyuma yacu hama nakabare kajeje cyane mabona umuyaga uhari nta yashubira kuri abakobwa bakunda kubira yashu bye bye gitambara haba hameze neza cyane na hantu heza cyane hajyoshe kuruhukira wiyumvira ufungura unywa ugira gute byose bihari ni muri Kabondo impande ya Bumerek impande ya Eglise El Shaddai ni ngaha ngere mu kibanza cyiza ko kuri ahandi muraba ko natagwe kuraga fresher kameze neza ndambura kimbwe uwanyita umumeti inzara yatanguye kuza yego nuko rero keke nizo ko nzogaruka apana kabare umuyakira mu hoteli nini hotel bien sûr que oui inshallah reka ndabashimire abantu bakunda kurikirana ubukubito surtout abantu baba hanze disi baragukunda cyane disi nanjye ndabakunda trop même
turabakunda natwe byasura abari Burundi bo turabakunda cyane nuko nyene tubashimire rero cyane ndagushimire Sara Keke ndakongereza 5 mwagize neza behind the camera umusaza kuri micro Juste Galeke from our side Black Malaysian Black Tech 5 abiko muyanje Keke nababwiye azongira akaguha reka nabashimire bose mwavye muri mu murabana tugutamborere mugaza mbese biranagwaza ko mukanda mutugwa rukundo kuri micro Juste Galeke from our side Black Malaysian Black behind the camera umusaza nabwo ati bye bye jazz la vista mushilo hoshila none